ego numva umenga imbere y'ukuvuga ico Imana yampaye ndobanza kuririmba. Sinzi kuririmba kuko ntari Papa Blaise cankwe Mignone, arakini maneno. Haleluya! Lo message y'indirimbo niyo ndakwifuriza ko nkuko naje nayihawe. Ndaririmba indirimbo zibiri za duto duto apana za mingi mingi kubera umwanya ututugora, ariko niho hari message yanje. Amen. Rero ntimuze kugira ukuntu kumwe ntaco nabigize gutya, ariko gusa message yumviriza. Iya mbere iravuga ngo reka gucika intege, reka no kwiheba, no kurangiza iminsi yo kubabazwa igihe bavuga ko bitagishoboka, ubwo nibwo Imana ivuga. Haleluya! Imana ntihutiraho ninacererwa, ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Finish. Unakimbia na nini? Yesu ashimwe cyane. Uriko wiruka niki? Kimbia utachoka. Uriko urarira. Kiangalia umbauta utaattrape hypertension au AVC. Acha hivyo bitu. Yesu adufashe cyane. Ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Kandi nigitangaza. Iyi rero irakomeye ngo itubonera ivyiherezo mu itanguriro. Yaramaze kubirangiza afite umuvyeyi wacu ariko aravuga nkumva nti wow, haleluya, biraryoshe iyo wahawe message ukumva hariho umuntu ayikoze kuguta Imana. Ndaciye bugufi jewe umujakazi wawe imbura kimazi, izina ryawe rihabwe icubahiro. Nanezerewe iyo nayihejeje, ndagiye kuri ndi ya kabiri. Wararize bihagije kugeza naho wiheba, ariko Imana iravuze humura ndakwibutse. Nawe kwiringira Imana ngwimuhemukire, nawe yikoreye ngwakogwe n'isoni. Nawe kwiringira Imana ngwimuhemukire, nawe yikoreye ngwakogwe n'isoni. Chanumva ngo attention. Chanumva ngo attention. Abantu benshi yabikoze ko cyane. Bari mu nzu y'Imana. Nabakozi washaka b'Imana entre guillemets. Kuko Yesu yarabivuze neza ngo bazobamenyera kuvyo bama. Ngo abamvumereza mwami mwami sibo bazoja mu bwami bwo mw'ijuru, atarabakora ivyo datagomba. None nk'ubu je mfashe the Bible, ijambo ryahumetswe n'ijuru, nkatangura kurivumisha. Ari abantu barambwira ngo urakajuju ngo ingo vrema kuko ikintu n'abo abantu baguma bakubonera ngo kaguma ngo ugira gute nto yaye basha je ndakabebe vrema. Nije jambo ry'Imana imbwira ngo nimutamera nk'abana batoya ngo biragoye ko muzoza mu bwami bwo mw'ijuru. Haleluya! Ndakabebe ntibijya ntadumbona. Je veux pas perdre du temps. Haleluya! Singombe ikintu kincheza mu rugendo kuko I'm on the way. Haleluya! Biriho barabikoreye umwami wanje Yesu. Jewe vrema igiti vrema cumye cankwe wewe apri forteresse bazobidukorera ndugu yangu ugapoteza wakati uri muri ivyo. Yesu araje kandi utabakiya. Sitaki kubakiya mi. Haleluya! Nguyoye nguri bapfe nguri shoboka imyaka igahe barakuvamiya nikasema mubi yace mwega mushaka kwigira batari ngo murankunda kushwa Imana inkunda. Dieu est au contrôle de tout. Haleluya! Mana ibona vyose kandi ibona ivyihezo mitanguriro, ibizinga nizobiheza kandi neza. Tubasabira umugisha. Yesu ashimwe kuko nico twaremewe. Mana ishimwe. Nzanumva rero ngo attention. Mbega nshuti ndakubaza nanje nibaza. Uvumereza umwami wawe gute?
ivyamwa ugaragaza bimeze gute? Wiyishure anje niyishure. Mugabo ndasaba Imana ngo Mana umpe gukora ubugombe bwawe. Yesu ashimwe. Ubwo rero ni gisirikare, ni gisoda, nukora ivyo ugomba. Naho babiremerera asima tuivi, mu pardonne mubabarire, gute ndamubabarira vraiment. Yaravuze ngo nutababarira mugenzawe, na jewe sinzokubabarira. Sasa ushaka iki nshaka iki? Yesu ashimwe. Yesu aduhana umugisha. Ndinjira mu message yanje. ICT shiramwo teme nahawe ariko mwumvise ibyo ari byo. Haleluya. Ntidutegwe okay, ndavyibutse. Ntidutegwe ubwoba n'ivyo tubona cankwe twumva, kuko dufise Imana nk'umwizigirwa iteramira ico yavuze ikagishitsa. Sasa nababaika kwa jua nini? Yesu adufashe cyane. Unababaika kwa jua nini? Haleluya. Arabiteramira. Wewe gusa gukeneye gusa ko umubera umwizigirwa. Only that. Haleluya. Kandi rero anatuyuwa kama tuko batu intege nke. Nico gituma ijambo rivuga ngo weho yamara umwizigirwa nubwo twe twabizigirwa. Akunda kunyaruka vuba ukitunganya nawe hamwe muri aba friends. Yes ashim. Dusoma amajambo ari mu Itanguriro 37 11 à 35. Ijambo ry'umutwe muri iyi chapitre ni indoto za Yosefu. Ngo bene se bamugirira ishari kubera yironkeye gift ivuye ku Mana yo kurota. Ni ngorane muvyeyi wacu pasteur, terrible ndo ivo. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Turabandanya tugire mugano umuzukuru wanje, mami faster be quick. 12. Maze bene se baja kuragira umukuku wa se Ishekemu. 13. Isirayeli abara Yosefu ati hajya bakuru bawe ntibaragiye umukuku Ishekemu, enda ngwino ngutume kuri bo. Aramwishura ati ntuma. Karakantu kuba kajya ka Joseph gabasha. 14. Aramubwira ati genda urabe ko bakuru bawe bara mahoro n'umukuku kura amahoro, uheze ugaruke umbarire. Byo kugaruka nibirebire. Nuko aramutuma ava mu kiyaya cy'Iheburoni ashika Shekemu. Ariko arazibagirika ku musozi, bahura bukwi na bukwi n'umugabo. Uwo mugabo aramubaza turondera iki? Kaniko kanicoka vraiment. 16. Aramwishura ati ndondera abo tuvukana, ntabara undangire aho baragiye. Uwo mugabo aramwishura ati baravuye no kuko numvise bavugana bati tuje i Dotani. Nuko Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Kagenda n'amaguru nta miduga ngira ngo ico gihe ari mission ni modokari hapo. 19. Baravugana bati nguri ya karosaraje. Bayama umuntu azanywe n'urukundo aragemuye yarushe. Sasa bajama ni muze tumwice. Impossible. Yes ashimwe. Reka gutinya abarozi, reka gutinya bagira makompujuro n'umurango, reka gutinya impossible. Haleluya. Bama bagira manama. Hama igitangaza ijambo ry'Imana rikatugira ngo nta nama nimwe ngo Imana yacu itabamo. Kandi ngo inama z'abanyakibi ngo arazigira gute? Anazipiga. Haleluya. Ngo arazisavya en bon terme. Zijya nama rero abajama 200 bavukana. Nimuze tumwice. Hakuna. Tumutere mugobo rumwe muri ibi.
duheze tuvuge tuti igikoko c'inkazi cyaramuriye, tuze turabe inzozi ziwe uko zizoba nibikunda. Tukomeze. Reyubeni avyumvise arondera uburyo bwo kumubakiza, arababwira atenda tureke kumwica. Hama ari umuntu yitokeza yagutabara, humura, kandi n'umumarayika batumwe n'Imana, kandi ati ntimuvisha amaraso, ariko mumuterere muri urugobo ruraha mu bugaragwa, ariko ntimumukoze kwa amaboko, kwari kugira ngo amurokore, amukure mu maboko yabo, amusubize se. Inzira zose Imana yateguye for you, inzira zose Imana yateguye for me, kugira ngo yiheshe icubahiro. Haleluya. Umve ndakubwire, we tuturiya, sois calme. Yesu ashimwe. We gusa wemere. Kumwe umwami wacu Yesu nawe ngo yajanywe nk'intama igiye mwibagiro. Yarazi destiny yiwe. Turazi natwe bene data destiny yacu. Turiya ni cyubahiro cy'Imana. Imana ibahumugisha. Maze Yosefu ashikiriye bene se hayu kitu, ntabyo tuba tuzi byo barakaranga bagira ko kwa tetot bavuga ngo basigara barozi he, ngo kizwa nabo nasigara barozi. Ntibazi ko ari umuntu yari hagati ndani w'umunyembaraga w'umunyabushobozi adukunda kaje dutoranije dufite imigambi myiza. Hakabiyu bamukiza wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko yari yambaye, baramukwega bamuterera muri rwagobo rwimbiwe kubikamwa amazi, ariko gwari gusa nuko bimeze nta mazi yarimo, kuko iyaba harimo amazi iyumvira kana ka 17 ans, akana ka 17 ans ikiravin, donc ugobo runini rurimo amazi, ikintu cyambere kaca gasoma nturi si direct akaje kunaje ntabyo twabonye, ntabyo batubwiye ngahanye. Yesu adufashe cyane. 25 baraheza baricara ngo bajye vraiment franchement. Ariko Imana je harige Imana yumvira ku Mana bene data mugumbize hajya nyene, harige Imana yumvira ku Mana ingene ibona ingene abantu bakora ibintu, kandi urumva ibyo yikira babona byose amakomplo yose, kuko imitima yabo izi imitima y'abantu bose ikabaraba. Abantu bagira barakoze ikibi, hama banayikara banaceka. Hama rero ikibabaje mu nzu y'Imana ngo usanga bari ko baratarika ibiganza, ndagush vya vrai Yesu mwami wangiri imbabazi. Hariho umugenzi uri kurica, uri kurimbira, yahugira imbabazi amawe nugira imbabazi wundi. Imana idutabari dufashe bene data. Haleluya. Bareza baricara ngo bajye n'igitangaza, bunamuye amaso babona igihugu cy'Abishimayeli bavuye Gereyadi, bari n'ingamiya ziremetse imibavu n'imiti yo gusomora n'isenga, babimanukana muri Egiputa. 26 tufanye exercice ijambo ry'Imana n'ubuzima, uri kurasomera ijambo ry'Imana uri kuri alimente. 26 Yuda barira abo bavukana ati byo tumarira iki kwica mwene data no kumuzimanganya, uyo marikara wa mainterior takiceri. 27 enda nimuze tumugure ya marikara kiceri nabajya Bishimayeli, amaboko yacu yoye kumukorako, kuko ari mwene data tukabakara kamwe, baca baramwumvira. Igenze kirimo amafaranga, Imana dutabara. Hahita abamidiyani babadandaza bakwega Yosefu, bamukura muri rwagobo, bamugura n'Abishimayeli amahera y'ifeza 200, bashora Yosefu muri Egiputa. Tubandanye karaenda cyo kanda mu destiny, akaragenda muri destiny y'Imana. Reyubeni agaruka kuri rwagobo asanga Yosefu atarimo, yitantamura kw'impuzu ziwe. 30 asubira kuri barumuna be atumwana ntakiriyo, bayama none jeho ndakwigwa hehe. 31 babira wa mwambaro wa Yosefu, babaga isuguru y'impene, bawujobeka mu maraso yayo. Bumva amayeri ya Satani kila siku mu miryango, mu bavukanyi, mu gihugu.
satani yamazana utuntu two kubesha ma manifestation ya burebure hayiko kweri. Yesu ashimwe. Yesu yarabinangije, Yesu yaranesheje, ariko arazana tumanifestation ngo atera abantu ubwoba bagwa igihumure, abandi bapfa ataragera prematurement kuba ngo karabaye iba iraguye turapfuye. Mupfuye gute? Ibi ni ububeshi bwa satani ngo babaga isuguru y'impene bawujobeka mu maraso yayo. Atari ibyo Joseph akukufa anagendera mu destiny ya Mungu. Tukomeze. Barungikira se wa mwambaro, sikiliza, muremure w'amaboko, bamutumako batuwo mwambaro twarawutoye. Yesu dutabare. Raba ko woba umwana wawe canke ko atariwo kandi ni umwana wiwe. Banataka umuwaba baki arakini yabezekana atarabona icimana yavuze muri Joseph. Imana iyo kuda ko arengana arawumenya, aravuga ati ni umwambaro w'umwana wanje. Ndiko ndabona umutama Jacob ingene yaciye amererwa, igikoko c'inkazi caramuriye. Yosefu yaratabaguwe. Yo dutabare. Nta kindi. Yakobo yitanamura kw'impuzu ziwe, akenyera amagunira, amara iminsi myinshi agandariye umwana wiwe. Abahungu be bose n'abakobwa biwe bose baza kumwirura, ariko yanka kwirugwa. Ati nzorinda mpamvya umwana wanje kuzimu nkirira. Nuko se aramurira atyo. Nukuri bene data, murumva lo diable, murumva satani ibintu bari karatubesha mu nzu y'Imana. Abantu twakijijwe, abantu twagire privilege, haleluya, tukakira Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi ubugingo bwacu. Ariko tukamenya nk'abantu bihebuye, ukazibona umuntu yamumenga anasirika. Yesu adufashe. None kwijambo cyo banga ubugwaneza bwanyu bumenye n'abantu bose. None ga diacre gweze nibakuna ko munasirika. None agakiza kawe cyangwa agakiza kanje bazokagira gute? Bazovanga bana ngo muri same namba vile majeno kizwa nka mama Lydia ewa reka mendarindiri. None umunyama siritse kira sikumenga agira shwana, agira tukane, agira gwane. Yesu adufashe. Haleluya. Ibaze Yakobo ararize ngo azorinda hamvye umwana we kuzimu atarabone ngene agira comoke. Haleluya. Kubera kugwanya umugambi w'Imana. Umve ndakubwire, humura. Bazokugwanya ntibazogushobora. Haleluya. Bazoguhagurukira ntibazogushobora. Birashoboka pour le moment ukabona ko bicumbagira, but hari ijambo tuvuga ngo inkengegwa izovamo igihumbi. Barashaka kurabira just now. Yes ashimwe. Bahakurabira anya. Ariko Imana yacu tubonera kure. Inkengegwa izovamo igihumbi. Kandi nyarucari azobihanga rikomeye. Jewe uhoraho nzobishitsa n'ingoga igihe cyabyo kigeze. Tekana, humura. Igumire gusa mu nzu y'Imana kuko aho uzohakomerera sha. Igumire imbere y'abavyeyi bazima kuko hari abatari bazima. Yesu adufashe. Uzokomera. Nuhunge bene so bavure kuko hari abatari abavure. Haleluya. Abatari abavure tiamo croix. Papa Celestin. Tiamo croix abatari abavure. Yesu ashimwe. Abatari abavure shamo croix. Ariko matana n'abavure uzokomera. Haleluya. Kandi rirya jambo rizogushikako igihe cyavyo kigeze. Imana ihabwe icubahiro. Umutama Yakobo ararize. Abana be baraje kugandara. Nta nikiziga babona. Ariko gusa manifestation diabolique, impuzu bayise ko amaraso ni ya yindi niriro connaître vraiment. Iyi ni lengo ya mtoto wangu vraiment. Iyi ni ya mpuzu special. Nahaye umwana wanje kumbundi ariko araca muri volonté de Dieu. Haleluya. Ubugombe bw'Imana nibwo bugenda muri tout droit. Hari gihe bugira ama zigzag. Ewa unapigwa arakina kufura kwa debu. Yesu ashimwe. Bakaguiga ariko debu. Sasa papa Blaise mbona iko debu. Mbona tunifanya mkarango lakini nuko bimeze
uri kuracishwa muri volonté de Dieu we gusa guma ku gicaniro, c'est là où tu as la protection honyene. Utangiye kugira comment dire, ça m'échappe un peu, utangiye kugira utangiye kurondera ahantu wiyegamika ngo ibintu birakomeye, bamugasanga basigaye baja mu maboîte de nuit. Biga mama Lydia ko yari umukozi w'Imana ngo ninga yashitse gute. Hewe Satani aba yashize abantu bo kugukamera gasha, baba bari gado gucyane kugira ngo bavuge ngo mumeona ivyo bakizwa byabacanze. Yesu adufashe ataye ukubesha ngo ewana tangwe unywa akadrosti tiamukoka usinziye washira kantu kugira ngo usinzire, wana ibintu birabaye birebire. Umve ndakubwire uri kuriyica wowe nyine atawukwisha. Yesu adufashe cyane, nivyakunanira nivyananira Yesu azogupresenta abavuga ati none mama Joyce nguye, none ko yihanganiye ibi nibi wowe utasema nini? Yesu adufashe, haleluya. Yesu adufashe. Ariko inyuma y'ivyo reka tugende mu Itanguriro 45 25 28 mwumve ingene, haleluya haleluya, muntu yabaye umwizigirwa nka Yosefu, ingene vyakoze ku mutima w'Imana. Ni waba umwizigirwa ugapardona, yarapardonye abo bivukana, araho umwizigirwa. Murazi passage ya Joseph nitwe bisoma ko mwanya ni mutoya y'amasara ageze pasti, haleluya. Murabizi ingene yabaye umwizigirwa kwa Potifari. Muka Potifari amwifuje, aravuga ati wofu musigana impuzu ariko mina kimbiye, arapfungwa. Murabizi aho yaciye hose, c'était la volonté de Dieu kugira ngo Imana ize yigaragaze mu gihe gikwiriye, haleluya. Murabizi ingene yagiye muri prison, ingene Imana yamuhaye ikiganza ciza, ubwizi yigwa, ingene yababariye bene wabo. Rero turahereje ngaha kuri 25 45 25 à 28. Nuko bava muri Egiputa baduga mu gihugu cy'i Kanani, bashika imuhira kwa se Yakobo. Yes, voilà, igihe cy'Imana kirageze. Imana ishimwe. Baramubara bati Yosefu aracariho, niwe wa mugaba w'igihugu cyose cya Egiputa. Umutima wiwe ucugwa igihumure, il n'en revenait pas, ntiyavyemera. But agira abona ama manifestation yandi positive apana negative, irabona amashaha agimuye. Mbere yari impuzu iri kwa maraso, ubu rero abonye ibindi bintu positive, haleluya. Tukomeze 27. Baramudondera amajambo yose Yosefu yabatumye. Se Yakobo abonye ya mikogote yose yarungitse kumujana, umutima wiwe urarabuka. Je prophétise kuri uyu mugoroba, umutima wawe mwene data nurabuke, haleluya. Biriya vyose c'est du mensonge du diable, haleluya. Umutima wiwe urarabuka. Ndasenga ngo mu izina rya Yesu, nkuko twumvise ijambo umuvyeyi yavuze ngo vyararangiye, haleluya. Umutima urabuke. Bwana asifiwe. Reka kurongwa n'ivyo ubona, kuko ijambo ry'Imana tugira ngo turongwa n'ivyo twizera. La foi, haleluya. Ukwizera guhamagara ibitariho, come on, bikaza, haleluya. Imana ishimwe. Isirayeli aravuga ati nivyo bizi ko Yosefu umwana wanje akiriho, ndagenda nje kumubona nkarapfa, haleluya. Nshuti y'umusaraba, oya, nutabivamwo atampamvu ntuzopfa utarabona icimana yakuvuze ko, icimana yavuze ku muryango wawe, icimana yavuze ku gihugu cyacu, haleluya. Mureke tugumbire Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Wararize nararize, mugabo ndagura ngo hoza ijwi ryawe, haleluya. Hoza ijwi ryawe. Dusomye Zaburi turangiza 35. Yesu gira neza. Zaburi 30 verset 5. Shaka kajya kakandi karihe ukurira, shaka anya kajya ntaco bon katurise byose, kuko uburake bwiwe ariko akanya gato isase, ariko ubuntu bwiwe bwamaye igihe cyose, haleluya. Umuntu akiriho
si tu es encore vivant, il y a la grâce sur toi. Alléluia. Il y a la grâce sur ta famille. Il y a la grâce sur ton pays. Humura. Manishimwe. Ngukurira. Korari umuntu mw'ijoro. Ariko mu gitondo impundu zikavuga. Hari igihe bwira. Hari igihe bwira. Hari igihe bwira papa Yeme. Hari igihe bwira. Hari igihe bwira. Hari igihe bwira. Ariko igitondo kimwe impundu zikavuga. Hari abantu bazi ngo baratumariza. Ariko there is the day. Mani habwa icubahiro. Iri jambo ryadugije ukwizera kwanje. Nawe nzaje kukudugiriza ukwizera. Umva ndakubwire. Yeremiya agaca birangiza neza rero. Yeremiya igice ca mbere. Agaca birangiza neza. Humura. Naco. Yeremiya igice ca mbere abirangije neza. Candangiriza ngaha umurongo wa 4 wa 5 ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakutse. Hari abandi bari muri 5/5 mbega cabaho biri ko mtoto wa quartier 5 lakini byose kama ikingari kibayama. Yesu adufashe cyane. Hari abandi bari mu bintu malinga bazi ngo niho ngo bari muri overdose kumbe bari over kukufa. Mana ugira ubuntu bazane. Natwe twahoze mu bintu bisa nk'ivyo. Mana imbabazi zawe zibagireho. Yesu nashimwe ngo nditi ntarakubumbira mu nda nari ndakuze kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Haleluya. Washobora ngo je sinzi kuvuga ubutumwa ngo moi je peux pas partager vraiment ngo sibiyuwi ninde yabivukanye basikudanganye nibakubeshesha nawe kubeshe. Yesu atufashe cyane. Ton témoignage c'est le message. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe. Témoignage yawe ubwizigirwa bwawe akaroro keza. Tu es en train de prêcher. Yesu ashimwe. Bashobora ngo nukuri vraiment. Uyu muntu ashobora kumwegera n'uwa grave vraiment. Uyu muntu n'uwa grave. Uri kuravuga ubutumwa. Haleluya. Twambare Kristo. Soyons revêtus de Christ. Hama ibisigaye witekanire Imana duhana umugisha. Ndiko ndavuga ibi ndazi cyo ndiko ndavuga. Ndiko ndavuga ngo kurira korarira umuntu mbwa mu gitondo impundu zikavuga. Ya ma cadet holiness yambwiye mama ntuvuga ibyo ari byo ni don't worry. Yesu ashimwe cyane. Arabije ndiko ndavuga. Hariho umucuti wiwe nk'umwana wanje mwarabonye ku ma réseaux sociaux naho nariko aravuga ibitari byo. Imana bababarire vraiment. C'était une enfant impec. Bari kumusaba irembo muri iyi minsi. Elle était avec son fiancé, un jeune type mais pas un mari d'une autre femme. Yes adufashe cyane. Naratangaye umwana kiva avoir 22 ans ukumva abantu bako bamvuga ko ibintu. Ndavuga ya bamenye umubabaro twageze bene data ndamuzi turamuzi. Bako bavugana 2h du matin naye masaba wasanga kumavugana. Yari kugira prédote muri aya mezi mariage l'année prochaine. Umutipe w'umujeune apana umugabo wabandi. Yarababaye gose gusa ndamusenga ndaga umwana wanje agira. Haro n'ibindi bintu mu minsi za azo ego bizo. Haleluya. Et Dieu t'a donné une bonne nouvelle pour elle. Yes ashim. Rero ko ndamuzi ngena meze abantu émotionnel en fait c'est mon sang hein. Je suis émotionnel moi aussi na Yesu il est émotionnel. Il faut qu'on m'émotionne par ichuma uko kayuwa uko fera béton. Ngo tusami bayama. Haleluya. Ma telefone chaziranga ibi nibiki. Ma Mami connecte ndavuga ntuye akavuga neza n'ibintu byiza. Yes ashimwe. Ndakubwira umugabo ngo humura. Ivyo ubona ni mensonge. Ukiriho Shekina. Ukiriho. Ugihumeka Mama Alice. Ugihumeka mu mpungu z'abazima. Ubuntu bw'Uhoraho bacari kuri wewe. Imana iduhana umugisha mwarahezagiwe.